Nshuti bagenzi nasubiye kubaramutsa tugiye tubandanye ca cigwa cacu twariko turiga icigwa co kubatizwa. Duheje kubona icigwa c'umubatizo wo mu mazi. Turabonye yuko umubatizo wo mu mazi yari nka sinye yerekana yuko umuntu yemeye, n'abantu bagashinga intaya baturiya muntu yemeye yakurikiye Yesu n'umuntu w'Imana. Ariko rero hariho abantu benshi baranse kwemera, nkuko mubizi n'uyu munsi hariho abantu benshi bakanka ngo kaje simbatizwa, jewe nzokurikira Imana gusa, jewe ka ivyo bakavyanka complètement. Hariho n'abandi bantu baranse inama y'Imana. Hariya turabye mu gitabo c'Abaroma, hariya mu gitabo ca Luka igice c'indwi ku murongo wa duhere ku murongo wa 29 haravuga ngo, kandi abantu bose n'abatoza kori bumvise Yohana bemeye ukugororoka kw'Imana, kuko babatirijwe na Yohana. Ku murongo wa 30, ariko abafarisayo n'abigisha ivyagezwe bibujije inama z'Imana, kuko batabatirijwe nawe. Imana idufashe. Aha murabonye yuko hariho abantu bemera, hariho n'abandi bakanka. Ariko abanse, Bibiliya tubwiye ngo bibujije inama z'Imana. Nshuti mugenzi uri kurankurikira, ushobora kuba nawe ugikekeranya ku vy'umubatizo. Ntiwanke kubatizwa kuko iyi ni inama y'Imana. Yesu yavuze ngo tugere ikirenge mu ciwe. Ushobora kuba wabatijwe mu ruhanga, ushobora kuba utabigenjeje nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Ndagenda ubatizwe, gende mu mazi menshi bakubatize. Ntube nk'abo bafarisayo ngo banse bakanka inama z'Imana. Imana dutabare, ariko ube muraba bumva kandi bakumvira. Hanyuma uyu munsi nababwiye iki gice n'igice ca kabiri, turiko turabandanya igice ngiye kwigishamwo ikintu bita umubatizo wa mpwemu. Umubatizo wa mpwemu. Tubanze turabe rero hariya mu gitabo c'Abaroma igice ca 6 ku murongo wa 3 gushika ku murongo w'indwi. Haravuga ngo ku murongo wa 3 haravuga ngo, canke ntimuzi yuko twese ababatirijwe kuba muri Kristo Yesu twabatirijwe kuba mu rupfu rwiwe? None rero kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe kuba mu rupfu rwiwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ariko natwe tugendana ubugingo busha. Kuko twakoranijwe nawe n'igishushanyo c'urupfu rwiwe, tuzokoranywa nawe n'ico kuzuka kwiwe naco. Kandi tumenya iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, kugira ngo umubiri w'icaha uhindurwe ubusa, ntitwame tujakariye icaha. Kuko uwapfuye aba atsindanishirijwe icaha. Imana ishimwe. Aha uwandikiye Abaroma nawe yarababwiye. Urabona ko ariko aravuga ku vyerekeye umubatizo wo mu mazi. Ariko ariha ijambo yavuze ngo ku murongo wa 3 ngo, canke nimuzi yuko twese ababatirijwe kuba muri Kristo Yesu. Ubu ariko aravuga ngo ababatirijwe kuba muri Kristo Yesu. Ngo twabatirijwe kuba mu rupfu rwiwe. Aha rero muri uyu murongo turabona kimwe kintu bita donc kuja mu rupfu rwiwe.
ni ukuvuga iki ya ntuza nabereka wa muntu agenda akibira mu mazi hejuru muri surface de la terre akaba disparu akinjira cyane mu mazi bisobanurwa ngo ni ugupfa. Aha naho uyu mwanditsi wo muri iki gitabo cy'abaroma nabo yaravuze ngo kuko twakoranijwe nawe ngo n'igishushanyo cy'urupfu rwiwe. Uku gupfa twashushanijwe na Kristo ingene yapfuye nawe, ngo kandi ngo ubwo igihe ubushobozi bwamuzuye ngo natwe nibyo byizigiro byacu tuzuka turi abandi bantu. Aha rero ndagomba kuvuga ngo iki, iyo umuntu yihanye akaza imbere y'Imana afise umutima wicuza ku by'ibyaha yakoze, akicuza ati jewe Mana nukuri numva ndi mubi, ndumva ngomba guhinduka, ndumva ngomba kuba uwundi muntu, singomba kuba nka kwa kundi nahoze. Bitandukanye na wa wundi avuga ati uyu ubu uje mfise imyaka niga mu wa gatandatu ntarabatizwa, ifo ko mbatizwa, imyaka yo mu kubatiza yandenze. Urumva ko abantu babiri batandukanye. Uwundi akavuga mu nzi wacu bose barabatijwe n'ije nsigaye, naje mbwiza kubatizwa. Uwundi akaba afite tuvuge nk'imyaka 35 canke ari umutama akuze, avuga ati isi imyaka namaze ndi mupagani, ibi bintu nagendeyemwo misi yose jewe banzi ngo ndumupfumu, ibi bintu ndagomba kubiheba, ndagomba kwinjira muri Yesu rwose, ndagomba Imana imbabarire, ndagomba guhamba bya bintu byose nzuke ndi umuntu mushasha. Abo bantu babiri baratandukanye. Hariho umwe aje afise ari animé de disposition de repentance, aba afise umutima wo kwihana. Uwo rero afise umutima wo kwihana niwe rero ndiko ndakubwira nti yuko mpemu aba yakoze ikintu muri we. Aha turiko turashika kuri ya teme yacu, le baptême de l'esprit. Le baptême de l'esprit niyo iyo imaze kuza kuri wewe rero ikagutuma kwihana vya bindi vyose bica donc kwa kuri uwinjira mu mazi uba ushushanijwe na rwa rupfu rwa Kristo, kandi kuzuka kwawe vya bindi vyose wabisize mu mazi ucuzuka urundi muntu. Aho no kuvuga ngo hari igikorwa mpemu yaraba yakoze muri wewe. Ibi rero ndiko ndavuga ni igikorwa mpemu aba yakoze. Ushobora kuva mu mazi ukagaza uri wa wundi nyene, winjiye mu mazi ufise ibyaha, wihanye ku munwa gusa ariko mu mutima utabiretse, hanyuma uzuka uri wa wundi nyene, uri umuntu wigirisha ngo warabatirijwe, mugabo byaha byose mukiri kumwe. Nukuvuga ko nta cakoretse. Ariko uyu muntu yihanye bivuye mu mutima, akihana akicuza, akumva nyene gose nyene yuko agomba Yesu, uwo nukuvuga ngo hari ikintu mpemu yaraba yakoze muri we. Iyo ni ya baptême de l'esprit ndiko ndababwira. Baptême de l'esprit ni gukonvenka mu cyaha, ni kwemeza kuri umunyabyaha, niyo iguhindura ugaca uba umuntu mushasha, kandi ugaca usanga rero ufise comportement z'abantu b'Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Si coroshe kugira ngo umuntu ahindure ubuzima bwiwe bwa kera, canke uyu muntu wa kera ngo amuvemwo. Ubushobozi bw'amazi ntibushobora guhindura umuntu ngo umuntu wa kera ahinduke. Ubushobozi bw'Imana bwonyene nibwo bushobora guhindura uyu muntu wa kera agahinduka. Iki nico ndiko nita rero le baptême de l'esprit. Kandi abo bantu baronse iyo baptême de l'esprit ni babandi niyo bagiye kwihana urababona araza ari muhira, Imana yamukonvense mu cyaha ciwe, akaza arira arondera umukozi w'Imana ngo yihane. Aho no kuvuga yuko siwe n'ubwenge bwe bwabimuteye. Uyo ni mpemu yaraba yamubwiye ati nyabuna genda wihana, nyabuna iki kintu raba, ugaca ugenda n'amosozi menshi ukihana.
aho ni ukuvuga ngo ni mpwemu yera aba yabikoze. Rero kandi iyo mpwemu yera yabikoze uca ubabarirwa, hanyuma umaze kubabarirwa rero uca uhindura, ntusubira kubigenderamo kundi. Oya, ariko wa wundi yagiye kwihana kubw'agahararo canke kubwo wiki, nta mutima wo kubiha bafise, uye nta mpwemu yera yabikoze. Rero bene data, niko ndavuga iki kintu bita ngo baptême de l'esprit. Uyu baptême de l'esprit rero muri iki gitabo c'abaroma 6 duhejeje gusoma 3-7 niho tubona rero yuko iri jambo ryakoze akazi. Aha tuvuga ngo ku murongo wa 4 ngo nuko rero, abaroma 6 ku murongo wa 4 ngo nuko rero kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe, tuba mu rupfu rwiwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa data wa twese, aba ariko natwe tugendana ubugingo busha. Nukuvuga ngo hariho icakoretse, ico cakoretse ni mpwemu yagikoze. Iyo mpwemu yabikoze rero, iyo umubatizo winjiye muri wewe rero, nuko ucugendana ubugingo bushasha. Yesu nashimwe. Utandukanye na wa wundi yavuye mu mazi ari uko yagiye, kuko nta cakoretse muri we. Tugomba rero turabe ikintu kikwereka yuko babatijwe uyu mubatizo le baptême de l'esprit ni ikihe. Ikintu kikwereka ko babatijwe le baptême de l'esprit niki hariho des signes zivyerekana, yuko wahindutse. Urasanga ufise des comportements zerekana yuko utakiri wa wundi. Uyu baptême de l'esprit rero tumusobanura turiko turakora ya yindi ya baptême yo mu mazi, kuko aha iyi baptême de l'esprit ndiko ndavuga ni baptême isigura ya baptême yo mu mazi. Ya baptême yo mu mazi ivuga ngo wabaye plongé, ura disparaître sur la surface de la terre, uba mu mazi. Nukuvuga ngo wapfuye kucaha, wapfuye. Turavye hariya mu gitabo ca Yohana, mu gitabo ca Yohana igice ca 5 ku murongo wa 24, ugenda urabe no mu Bakolosayi igice ca 2 ku murongo wa 11, haravuga ngo, mvuge mu Gifaransa, ngo celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nukuvuga ngo yapfuye hanyuma arazuka, il est passé de la mort à la vie. Yasinye yukuvuga ngo yapfuye, nukuvuga ngo yongeye kubaho. Rero iyi sinye yo kuba umuntu yapfuye ari mu mazi ndani hanyuma kongera akazuka, niyo Bibiliya tubwiye ngo il est passé de la mort à la vie. Imana ishimwe. Umuntu yumvise akihana, il est passé de la mort à la vie. Hanyuma kandi Bibiliya nayo iravuga ngo rero ngo ababatijwe ngo muce muhinduka, mugendane comportement z'abantu bahindutse. No kuvuga iki rero, Bibiliya itubwiye guhinduka, nukuvuga ngo guhinduka wese. Kandi noneho si guhinduka gusa, il faut qu'on meure, ugapfa kucaha. Abantu bakabibona ati ntukiri wa wundi warapfuye kucaha. Warapfanye na Yesu, urupfu rwa Yesu rwaguhariye ibyaha byaha byose, warapfanye nawe. Kandi abantu bose bemeye gupfa, nukuvuga ngo baraharigwa. Dusomye mu gitabo ca Luka
24 ku murongo wa 47 haravuga ngo iki, reka tuharabe. Luka 24, Luka 24 ku murongo wa 47 dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kandi yuko kwihana no guharigwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye i Yerusalemu. Ukwihana no guharigwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye i Yerusalemu. Ukwihana no guharigwa, dukwiye kwihana, muntu akihana akabiheba. Haleluya. Kandi uvyemeye nawe niko kwa kundi aba yemeye guhamba wa muntu wiwe wa kera muri Kristo Yesu. Hanyuma ugacuzuka uri muzima. Imana ishimwe. Nagomba ndababwire yuko ijambo ry'Imana rivuga ukuri, yuko umuntu yazutse, umuntu yapfuye nta cyaha kiba kikimuharugwako. Ya umuntu yapfuye byose biba byaheze. Mbere naho twobibona mu buryo busanzwe, le décès arrête les procès, élève toute condamnation. Urupfu rukuraho ikintu cyose. Rero natwe abapfuye muri Kristo, abapfiriye muri Yesu, tuba twahambye bya byaha byacu byose, hanyuma tuzutse tukazuka turi bashasha. Ikindi kintu rero yindi iyo baptême de l'esprit ikora nukuzuka. Umuntu akazuka. Le baptême de l'esprit irazura umuntu. Nukuvuga ngo irazura umuntu. Imuzura gute? Dusomye hariya mu gitabo c'Abaroma 6 ku murongo w'11 hatubwira ngo iki. Abaroma 6 ku murongo w'11 haravuga ngo 6 ku murongo w'11 haravuga ngo iki. Havuga ngo abe ariko namwe mwiyumvira ko mwapfuye ku caha, ariko ko muriho muri ab'Imana muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Mwarapfuye ariko noneho muriho. Haleluya. Muri bazima. Mwarapfuye none muri bazima muri Kristo Yesu. La résurrection. Turi bazima. Muntu rero iyo baptême de l'esprit irazura umuntu akaba muzima. Amanzi ntashobora kukuzura ngo ube muzima, ariko c'est le baptême de l'esprit igutuma uba muzima. Haleluya. Turabye rero hariya naho mu gice ca Yohana 14, turabe naho ngene hatubwira. Yohana 14 ku murongo wa 17. Yohana 14 murongo wa 17 haravuga ngo niwe mpwemu w'ukuri, uwo ab'isi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi. Mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Imana ishimwe. Tugende hariya ku murongo wa 20 na 23 muri ico gice nyene. Uwo muzomumenya kandi uwo munsi muzomenya ko ndi muri data, namwe muri jewe, nanje ndi muri mwebwe. Murongo wa 23 Yesu aramwishura ati nihagira unkurikira azokwitondera ijambo ryanje, kandi data azomukunda, maze tuzoza kuri we tubane nawe. Imana ishimwe. Ibi byose byerekana ingene iki gikorwa ca mpwemu yera kiba cakoretse mu muntu. Yesu acaza akabana nawe.
ubushobozi bw'Imana bukagendana nawe, uba wamaze guhinduka, uba wamaze kuba umwana w'Imana. Ni ukuvuga ngo ijuru riba ryakoze ikintu kuri wewe. Ni ukuvuga rero uyu mubatizo wo muri mpwemu utuma umuntu apfa, kandi bigatuma n'umuntu azuka akaba muzima mu Mana. Imana ishimwe. Atari iki gikorwa cya mpwemu, nta kintu na kimwe, ntitwonashobora no kuvuga ubutumwa, ntitwonashobora no gushinga intahe, ntitwoshobora no kugira ikintu na kimwe. Oya, kubera yuko l'homme naturel ntiri receptif ku bintu by'Imana. Oya, ariko igituma umuntu yumva ubutumwa akihana, akumva amaramaje kuva mu byaha, c'est le travail de cet esprit-là. Iba yarikoze, bigatuma umuntu yumva kandi akemera. Igihe mpwemu atarabikora ni hahandi uvuga abantu bakaguma bakumviriza gusa, ntihagire n'umwe ahinduka, ntihagire iki. Nico gituma rero atari mu nkomezi zacu duhindura abantu, si mu nkomezi zacu, ariko ni igikorwa, ni Imana yonyine ibikora. Twebwe turakora, ariko Imana nayo niyo ibikora. Nico gituma handi ko ndingingira bene data mugenda kuvuga ubutumwa, turavuga ubutumwa, hari igihe umenga umuntu yanze kwihana umenga wo gukubita, ariko si we. Rero c'est le travail de l'esprit. Igihe ugenda kuvuga ubutumwa cyangwa igihe ukora ikindi kintu cyose, saba so travail là de l'esprit de t'accompagner, kugira ngo iyo esprit ikonvenka abo bantu, ibereke icyaha cyabo, ibereke uko bameze maze bihane. C'est le travail de cet esprit-là. Ni ikora ivyo. Ni ituma umubatizo wo mu mazi umuntu ahinduka. Mugabo atari yo travail de l'esprit, umuntu aguma kwa kundi yarari. Aha turumvikanye bene data. Mwese abamaze kubatizwa muri uyo mpwemu, mwavuye mu byaha byanyu, ubu mukunda Yesu, umugendana nawe. Rero abamaze rero kugira uwo mubatizo, no kuvuga ngo bahindutse abasangiye kamere na Kristo, kuko urumva gupfa twapfanye nawe, hanyuma tuzukana nawe. None rero dufise kamere yiwe, ni ukuvuga ngo turi muri we, tubana nawe. Uwo mubatizo waduhinduye kuba aba Kristo. Imana ishimwe. Turavye mu gitabo c'Abikorinto ba mbere igice ca mbere ku murongo wa 2, haravuga ngo, babisome mu gifaransa ngo, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont appelés à vivre pour Dieu et qui lui appartiennent dans l'union avec Jésus-Christ, et tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Sauveur et le nôtre. Uranyumva? Harimo ijambo rivuga ngo qui appartiennent à l'union avec le Christ. Abantu twese turi muri we kubera yuko twafatanye nawe. Haleluya. Abafatanye nawe, abihanye, ababatirijwe kuba ba Yesu, twafatanye nawe. Muri kwa kubatizwa hari ikintu cyahindutse, nafatanye na Kristo. Imana ishimwe. Kubwa mpwemu yera yamfatanije na Kristo. Uyo mubatizo warawuronse mwene data, canke naho wabatirijwe mu mazi comme signe gusa abantu babona? Mbega hari changement byatanze mu mutima wawe? Imana igufashe, Imana iguhezagire. Niba byaratanze changement mu mutima wawe, nukuvuga ngo wahindutse umuntu wasangiye umubiri umwe na Kristo. Wawe warapfuye upfana na Kristo, hanyuma uzutse uvuye mu mazi uzukana uwundi mubiri ari we musangiye na Kristo. Imana ihabwe icubahiro. Rero ababatijwe uyu mubatizo rero nibo hahandi Bibiliya igendera tubwira ingene ngo abo bantu ngo twese ngo turabahinguwe, ngo turaba. Bon, reka tubisome mu gitabo c'Abikorinto ba mbere igice c'indwi ku murongo wa 23. Umwanya uri kuransiga. Abikorinto ba mbere igice c'indwi ku murongo wa 23 haravuga ngo mwaguzwe igiciro, ntimukabe abagurano b'abantu.
nous sommes rachetés. Abo bantu bapfanye na Yesu bakazukana nawe, twaraguzwe na Yesu. Ni ukuvuga ngo twarihevye, twaritereye mu maboko y'Imana isumba byose, ubu turabi Imana. Yesu nahabwa icubahiro. Ahandi naho hariya ku murongo 1 Corinthiens 6 verset 11 naho haravuga ngo iki? 6 ku murongo wa 11 haravuga ngo kandi bamwe muri mwebwe niko mwari muri, ariko mwaruhagiwe. Haleluya! Mwaruhagiwe, ariko mwarejejwe, ariko mwaratsindanishirijwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo no muri mpwemu w'Imana yacu. Ngo twaruhagiwe, twaratsindanishirijwe, twarejejwe. Haleluya! Urabibona wa mubatizo hariho icyo wakoze. Twaruhagiwe, twarejejwe, twahindutse bashasha, turabandi bantu. Yesu nashimwe. Umubatizo w'amazi ufatanije n'uyu mubatizo wa mpwemu, twahindutse abandi bantu bashasha. Yesu Kristo nahabwa icubahiro. Turagenda rero mu gice cya 3 naco turaza kuraba wa mubatizo wo muri mpwemu. Ni umubatizo wa mpwemu. Ubu naho turaza kuraba ikindi gice cya 3, wa mubatizo wo muri mpwemu. Yesu abahezagire. Amen.